aramubwira nyene vya TV online iki umugenzi acarashuha rero acaraza kunda muhira yari shona ati jengera ni mani ati turarosa akazi yabwiye turarosa akazi ca ndamubwira ati akazi akaye arambwira ati cyo civyushwe ku ruhande nawe rero gaciba beef tinera yampevye ati wabonye wahindutse ikiryoshe nuko elle d'abord je ntwaye yari mu bantu bwa niwe yambere nabibwiye eba nkagenda ndarira mwibara turi kumwe tukarirana uzigiye yavyara manu ukuntu ndiko ndamwumva bon kijya gihe numva umengo uyu nawe abigize ivyatari yego numva umengo je nari mpagaze kuri vya bindi ati ewana peu importe kizoba tuzogumana ko n'ibintu twama tuvugana ko kenshi tuvuga ati turabizi imbere yuko ubuzima buzotuduza butumanure mugatwe kenshi ntitwavuga mugatwibaza kubana ku miryango oya twiyumvira cyane abahungu kwa twavuga ati abahungu turetse ko ari bakunda gutandukanya abakobwa natakaje abagenzi benshi bamwe kugira avuze ati hari abantu babwira ati gene mukiri kuri level imwe rabahageze ugasanga umuntu ari kariye karta wenyene gahoro aritwaye ntaco mwapfuye ntibigeze umubwira ngo ntukiri kuri level yanje wewe arabona ko même si watwawe c'est vrai n'ubuzima mugabo uwo muntu muhuye uri wamuzi azi kuva kera ntibigeze uhinduka mugabo ugasanga abantu nyine bagiye baritwara ugasanga ntuzi umuntu bwenzi bwaheze gute abantu ugasanga baramugira amajambo menshi kwejeyo menshi gose vraiment gose agesho ubuzima bwanje ni numwana mwiza kugira avuga ati ntakomeretsa mva uri umwana mwiza ni marayika kwe no marayika ndamugora akanyihanganira cyane sikenza si ikintu coroshe kumara n'umuntu mugakura mukavyara mukagira mukamura abagenzi mugabo ni kubera ko nyene arankunda vraiment arankunda bimukundira na jewe birasaze yo sorry tugire ko sorry ntacho bakukoresha je m'excuse imyaka nabaye busy ndiko ndiyubaka ko warakoze kutagenda muri imyaka kanyihanganira ça demande beaucoup de patience no kuri kuba umuntu yari wa muntu wawe wo hafi cyane gose ari proche gose amukamubona ariko aragenda mugabo ukamwihanganira muri zo absence izina rya Yesu ndakurira ku makamera mwiriwe mwaramutse ku bakunzi bacu mudukurikirana buri munsi mwatwihanganiye mu gihe twari turi muri pause c'était pas nous ni kubw'ingorane z'amatara y'Ubujumbura niyo mpamvu twari twarindiriye kubera ko deja n'uyu munsi nk'uko twari tubakumbuye nkumbuye kuvuga mana we ndavuze ati ndindire jideze gushikizanya amatara hama dukore sino nakajembegete ariko nizere ko mwatwihangana kandi mwaturindiriye kubera ko twagarutse kandi twarababwiye ko vyuma vyoroha zofa tugira pause mga tugaruke kandi uyu munsi twari na girlfriend ni emission benshi mukunda emission dukora samedi je na Greta kandi umwanya baramutse nawe batwara bakumbuye Facebook kwezi none yani mari mbega kandi yo nibuka ushima ari kera forever Ibadire y'ibadire d'abord gagne il faut savoir ko yasivye samedi kora ko ari umuntu ari hage nyuma kamera atari bimeze neza yasivye ibiganiro byacu ku munsi ku munsi yarasivye donc twari tumaze ukwezi tudakora girlfriend ndo vraiment hi bon mumeze neza murakomeye j'espère ko mumeze bon nanje niko fresh sana ndaryohewe je muri October you are aging like fine wine yes okay good asaza unyubi forever forever ni wo mutima mwiza kubera ngizinzigo ucugira amahide ati James nzigo yaranyishe ufite amahide hadi nico gituma bisiga makeup sana na makeup na mezi kusiga pe amezi n'amezi nisiga makeup ufite amahide he je ndo mukecu
akazi mubizi ufise amaridi hehe wewe Mu maso. kwirabura ngaha anye yaraheze ahora yafise nga James afise amaride no munyakuru niwe mvuze njya forever ku munsi ku munsi kugira ngo collagene bayita elastine y'umubiri igaruke kubera bashanda babwira ikintu kimwe hari ibintu byinshi biterwa n'ama stress umuntu akagenda akaba umukecuru ukora stress akagenda akagira imvi kubera ama stress rero nabwira ingorane natewe n'ama stress nazi babwira ubu nyine mpamvu sigaye nkora nashaka sinkora ibiganiro mukambura mba ndyamye hari umuntu yambwiye ngo umunsi uzomenya ko ndi stress ngo nzoba mfise utuvi ngaha umva cyangwa ibihere turaza ucangira ibihere ari muri misi ndi mu misi yo kwitaho impamvu ngire mo ndabwira impamvu nguma njya forever ndi misi yo kwitaho yo kwikunda ndagira siporo muri iyi misi nguma nywa amazi harimo kafe harimo amazi nguma nywa amazi sigaye mfungura midi biraryoshe kwikunda a 28 ans hewe sana Jeff 28 ans 29 Yagabanya rero mumeze gute moi je vais bien nkuko nabibabwiye nubwo uzatangaye so yari gutangura ko n'umusi n'umuguest I'm a guest and a host at the same time na saba sijya mbere gusa ni yabaye ouverture ya girlfriends yari umugenzi wa Ozi nawe n'umugenzi wanje na jewe donc n'umusi turamugarukanye après 3 ans 4 ans 4 ans 4 ans warakutse tuba courage y'irya girlfriend rero twaravyibushe twaragize akabiri baronse amahera twaravyaye nawe yaravye kenya yari umumama umusini wasigara umumama hari abantu badusavye girlfriend yacu kuri ni kera turi abana rero kera tukiri bato n'udusura twaravuze ko tuzara dukwije 15 ans d'amitié twarakwije 15 ans musini aka 10 muhebanye izina rya Yesu amen kujana Yesu hari abantu mise badusavye girlfriend yanje nane rero basigaye banamuzi n'izina bagayandikira ngo nituravye bayadushaka girlfriend yawe nanera batanamuzi voilà c'est elle karibu kwanza twarakayaguje sura kwakira Ningasi wawe mwavuze amasaha n'amasaha ndarinda ko munyakira ndabura Moreshe karibu merci nitwa Nera murakoze kunyakira muri Siren Vibes yambu mwese abantu bose muko muraturaba ngaha kuri Siren Vibes Jengira ikibazo nagenda kubaza ikibazo nagenda kubaza sinana nagiteguye mugana umengo cari kubicanyuma ariko reka kibicambere okay uyumva gute uri muri ngo murakoze kunyakira muri Siren Vibes genre projet mugenzi wawe kari muri famille projet ini famille ibi nivyo wawe c'est à la maison uyumva gute ufise umugenzi genre ay successful like kumva nyene ko bicaye imbere ya micro yiwe imbere ya makamera projet wamubonye agitangura mbere atana vyiyumvira uyumva gute nukuri je suis fière très fière hewe bon danje ndamurabasha nkamumigwa nkaba ndi nguma ndabimubwira misi yose muri massage ariko mbyuka mu gatondo nkumva ngomba kwimubwira nkasha ndabimubwira nkamubwira ati yo ndibutse ingene ndi fière de toi sha urumva ya hama nukuri ibintu mana byatanguye kubimbwira ava ataragira mana taragana mbese inzozi na imisi twari turi kumwe imisi ya mbere yana kingo turi kumwe mu biyenzi ego sha gitagura gufata ibiko kafise ubwoba je naratinya rukuri navuga ati yo navuga ati arayifashe aravuza rose byavuga yo navuga ati yo mwana narenze oza arakunda kwivuga no musi nshaka ubanza hore gatowe umunsi akubwira kugira imbundi munakaravuga Musi akubwira nagira yavye kuba vyanyuma oya reka shaka kubanza abanza avuge iyi projet kugira ati imbere kuja muri amitié yayo usombera kugira ati jengira mbo mu journaliste ndabazi bibaza bon uya ubwambere yatanguye kuva kera twigana twaravuga ushaka uzobiki rero we yarabizi deja ko azoba mu journaliste yarabikunda deja akunda umuziki yandi yafise indirimbo urumva kwishure amaparole man sin hama yarakunda amakuru yakunda kuri amakuru kuri RP okay kiramvusiro tu nakitwaite yamushinga oya amakuru yose yaba yadushikirije indirimbo nshasha umva nazumvira iwiwe je rumva nanje ndi umuntu sinzi indirimbo shira bon nta ndirimbo nimwe nza amaparole yose ngo do aze dusanga nza ka refrain n'utujambo dukeya ibyo bintu byo kumenya indirimbo nkuko umengo wogenda kugira karaoke yari
Yego. Hama rero yarabizi ko azoba umujournaliste muga duhejeje kw'ishure rero natwa ubuzima bwinshi nyene mu nyuma hewe nko ma 2000 twahejeje amashuri hacaraze rero umugenzi wacu araho dusangiye Scott ego sha aragenda musanga muhira aramubwira indasanga muhira wundi uyo mugenzi wa Scott yasanze muramuzi aza muhira kwawe kwanza hama aramubwira nyene vya TV online iki umugenzi acarashuha rero acaraza kunda muhira yari shona ati jengera ni imani ati turaronsa akazi yabwiye turaronsa akazi ndamubwira ati akazi akaye arambwira ati cyo je journaliste déjà bon je ndi timide nkuko mubibona aha nyene niko ranga hari muhira nimva nisanzuye ndiko ndanavuga amajambo menshi urayavuga hama acha mvuga ati jo aho je namaze kwidisqualifya kwanza ndamubwira ati nubona gute mvuga ati twa tugende ndazi sinzobura post cyo gihe turagenda mugenzi wanje rero nawe nyene bwa mbere nyene yaragize yarapanise ko yaragiye rya mbere ngirafashe micro kijya giheshe yafashe micro en plus kingorongoro yari umustar twe twabana bato cyane twamubona nk'umuntu nyene tugati yari umustar kwe twaramuraho tukabona nk'umustar rero deja no kuba turi kumwe nabo mbere wakoresheje n'umustar yari umustar nkiva mu Rwanda nta bintu zo mundi narinzi sinzi ahantu bigeze cyando mvuga ati cyo rero turiko turi ngaho hantu bitwari he ndahibuka ndakunda bona ahantu musigiti mbeni ntaragize yitwa Saint Auguste hajyanye bakatolika yari hafi yaho ndi mu Ruvumera rero ugaca rero ibaze nawe uri kurabona umugenzi wawe ngaho wahora umubona nyene muri hajya muri mu byanyu bitashobotse hamwe zona rero karafata micro deja je kuri Jeff dari baze kuba serieux ngaho nangwe kuvuga ati biraheze karabaye rero yasubiyemwo kenshi hama vraiment ntivyari vyoroshe bagenzi abantu batanguye deja kubona ama video yo kabonye umugenzi wawe ntivyari vyoroshe vraiment amajambo mabi bwa mbere bavuga ati yasaze mwasaze yo oya byo mugenzi wawe genda umuhanure ndamuhanura iki na kimwe cyari gihe cyo guhanura gusa slogan yitwa support your friend support your friend wavyumva je ntanavyo hari negeze n'igihe nuvumengo sheri oya n'ukuri ça devient trop mugabo nyene jewe ndi nyuma yawe je ndukuwe urabibona ko ni bon twagiye rero ndaho we nimba umerewe neza we nimba wumva ko ufite esprit continue ego rero projet deja agenda gukora hari urabizi bon wenge nani wari bwazi sinakunda kujaho kenshi nkufuma mvuga ati basi bon natangwe ndamubura kwanza byarafix ubugenzi bwacu wow turatandukana atangiye kuronga ibintu by'emission ama emission deja cabura urumva wa mwanya twara dutera inkuru wa mwanya twara duhura ucubura naje bacatangura kumbora nanje nagiye nabandi bagenzi rero canagura kuvuga naho nagenda nabandi bagenzi kameme ngo umwe wirotruva wa mugenzi wawe hagi haza kanu kare interessant wamenyere kukavugana nawe uramubuze mvuga nangora kwidoga nyidogo tangura kwa nkakazi kiwe oya sinakanse gusa naca mbona ko ibyo biri trop ni byinshi biragoye hamagande amplis n'amajambo menshi abantu bavuga ati uyabaye mustar repete unzosa kwa bagenzi baba kavyonze abandi baza gukora aho bagucintega kugira ati ubunye ntimuri kuri level imwe ati cyo aturya reka wonyine asigara umugenzi wa banaka ejo twamubonye na banaka ba biface abastare nyene babastare wowe ubona kuri televiziyo babandi munahuye uba wikawushije ukabona uzi ni system nababandi ukunda we n'umubesto urumva nababandi ufana we n'umubesto gashabwa ati ati rero bon twarashwana rero ico gihe hari hatangurira ibihe byo gushwana kubera avant twari mu mahoro menshi ntangere mahoro menshi ntangere hacatangura deja ari hasanzwe n'abandi bagenzi nyabari ku ruhande rwacu usanga rero gumana nabo bagenzi bari ku ruhande rwanyu deja kwanza cika sujet mbega muraherukanye oya wamubonye no musi ya postinze yari muri ibirahire yagenga nteya nabwiye beka tiyumvire two turujana ro tuntu nkutwo hamuga usanga nawe muhuye akakubwira ibintu by'akazi kiwe yakoresha yaginiki harageze gihe kwanza atanabimbwira ko yabonye ko nta kibisi nk'ibiya importance kubera yuko sinkibiha agaciro tubona umwanya muto n'uwo mwanya mutoya azanye ibyo ku kazi kiwe kandi nawe ico gihe ari passionné kweri umva
nyene nawe yararyoherwa ngira bose umuntu abivuga nanje nari nkene nanje wa mwanya wanje urukeneye nanje nari mfise ngo Oziane kandi nanje nari mfise rega nanje sinari twakorana nanje nari mfise ibyo ushaka kumubwira ugasanga nanje nta mwanya ndonko kumubwira vyiwanje umwanya munini turi mu vyiwe niwo umwanya mutoya turose turi mu vyiwe hama cawiro turuva rero kumwe n'abagenzi bimwe ari kumubwira kwivugana na wa mugenzi wo ku ruhande nawe rero igaciba beef tinera yampevye ati wabonye wahindutse Gafisa abandi bagenzi habaye. Gita adusimbishije ama etape gamana. Adushikanye muri 2020. Oya nari gwamva ndavyibagira kandi akantu yavuze ngo Jean ndagiye kubona kandi muri Sarah River Jean ukuvuga projet mugenzi wawe man. Nguko nogenda urazi muri muduga mwiza w'umugenzi wawe. Urumva that's my car too. Niyo muduga ari ngwanje. Nari gushanga navyibagiye. Yavuze bya reka dushike nga kuri studio. Ese deja bya studio yatangiye kubimbwira. Yabimbwira Chingumba ngire studio. Yakajagari. Binkora ubona kuri. Acha nibaza studio none sinayimagina nyene gusa mbwiye amafaranga. Ah là j'ai réagi ni. Wagize réagi. Réagi ni ça? Ni amafaranga ayo mafaranga. Cyabwa ati urashaka gusanga bo muri imyaka tugezemwo hari gusanga umugenzo ari umukire ari ibikiye atavyumvise. Atavyuza ugasanga yariziganirije ndamuga ati okay avuga ati jobo nisigenda kwemera mbwira ware economije ufite plan yambwa ati sinzo kuruna ko nzobigenza ntayo mafaranga ntayo office sina hano nzobikura mugabo uyu mwaka ngomba gukora studio sawa she support your friend support your friend vuga ati bon je ndamuzi deja ikiyo amaze kwishiramwe ikintu amaze kuimprove kenshi kera nanje navuga ati umwana nawe arakunda kwimanika agaje avuga ati okay wowe kibikorera kenshi yaramaze kumprove kwere yuko ikintu agishatse aragi aha rero yaciye urufuta baramufuse nacevuga ati cyo Nagushikanye kuri ndege nzogura ryari ubura yarakwemeye yaranyemeje vraiment yo bash okay anyway nashaka kumva ingene yiyumva yicaye ndashaka kugira post publicity tuzogira post publicity duca amafaranga duca amafaranga kwanza none sico chatubwa kubakunzi bacu kubakunzi b'inkuru yanje n'umugenzi wanje ukaba nuko badukurikirana agenda babwira inkuru nziza inkuru yuko maze ibisi ndayibabwira mugana ubureka ndayibabwire hariho agent de voyage d'abord yaratwizeye itwizeye ça veut dire que namwe abakuzi bacu muca muyizera yitwa DUT dusabe Travel Express kwantu mwitegura gutembera vuba kwantu mwitegura gufata ingendo kwantu mwitegura kuza mu wundi gutaha ni agent de voyage iboroheza d'abord ama voyage yanyu kubera ko icambere ntibazimvye barazimbutse shaka barabaye royal bababwira ama prix ari excès arengeje ko hamica kabiri nuko ari abantu bazo kwakira neza bafise naka bonus kuko bashaka kukwakira kuri airport mu gihe dafise imodoka cyangwa dafise ikintu kiza urazi ko ibintu by'ibitoro bigoye muri minsi mugabo wafashe waguze itike yiwa barashaka kudeplacer soit kuva muri quartier gushika kuri airport cyangwa kuri airport gushika muri quartier hano giye mu gihe bashoreye mugabo style utabashoreye itike y'indege bashaka kuguha niyo service ya transport ukaba telefona hamba kaza hagutora kwa igihe umuntu aza kuri airport gasanga nafise umuntu mutoca canke nafise ukuntu ideplacer ndamushaka kumasha gutelefona kuri 76 56 25 69 canke ku bantu bari buraya masha gutelefona kuri +32 49 77 14 63 2 batugiriye confiance mu bagiriye confiance hitwabwira abantu baba scroll kamera muri tutoza kubabesha muze mu barondere hama bafashe ama réservation yanyu y'amatike y'indege aho mushikira kubaronderera travel insurance na consultation kubaronderera hotel hano mugiye canke mugiye gushikiye genre ibintu byose mumva bikeneye voyage murashaka kubarondera bibafasha kandi amatike y'indege hano hose wifuza kuja rero j'espère que vous muzombwira ati twakoresheje DUT muri voyage yanje ko nanje unye niho nzogura amatike y'indege ngiye kandi gutembera voilà twandanye rero muri rukundo inkuru y'urukundo sha ego okay turasubiye kandi mu kiganiro publicité yaheze donc okay ngituma nahereye kuri studio like ngene uyumva ni kubera ko abantu barakuzi barakunda kuvuga nela
n'abantu batwikirana kuva kera ya 4 ans girlfriend itanguye barakuze mu kiganiro ca girlfriend ya mbere ariko ntibari bazi how you feel nyene muri côté professionnel ya Ozi kuko abagenzi turafise abagenzi benshi namavuga ngo je kumsa amashambre nibatwa abantu bose ariko bameze hari abantu uvuga ati aba anye vraiment nabantu banje aba anye baza akazi abanye baza muri vyose abanye baza gutyo donc twashaka kumva benera ari muri babandi bakugwa inyuma canke muri babandi like bango binyoma oya nivyo twashaka kumva ingene yiyumva ku ntambwe zawe uri kurakora ariko ntacu nkuko nabisivye nkuko nabivuze katugaruke rero mu ntango nkuko tuba tugira abandi ba invite mwahuye ryari mwahuye gute d'abord mu mazi imyaka ingahe 15 je okay 15 ans 15 ans j'avais 14 ans à l'époque je nzogaruka ngaho muri Serene Vibes hari gato ndasabye nukuri hari ibintu twirengagiza bana gato mumaranye ubunye inane ziratugora gushika ibaze uraza abagenzi umwaka ko babaye baje yego umwaka babaze gushwana nka 10 waranzo guha gift waraye imyaka 15 ni myinshi twese reconnaissant ibintu by'ubugenge ico gihe twari twigabuye ibona ndiko ndavyibuka je barakujya hora avyuka nyana kanya nanje haragiye mvuka nyine nkamwiyumvira nkavuga walaye mana rampeza giye makumpa umukobwa mu buzima bwanje kuko premièrement twamenyanye je naraduwe 8e ndubuye yari igase ndabona niga 8e nawe yiga 7e yarafise abagenzi be babiri ndabaramukije gose barabamfasha ama service abagenzi umugenzi n'abagenzi baraba besto ari batatu hama baramana mwanya wose jean baratahana bazana ku ishure partout nanje nafise abagenzi nange twari turi twanye natwe ari show uravyumva abagenzi mutoni yampu naramuvuze none yabise arafasa cyane ndikira ngiye gwambye kwa muzo mu kiganiro yitwa mutoni n'undi yitwa Audrey twari twana twebwe mugabo ndi umva jean yari witi bananje je niga witi nawe ari igase 7e après umwe acaragenda ko independant asigara n'umwe yitwa Audrey hama ndadura mugabo muri 8e uyacaransanga 8e caturigana twigana mugi nitwavugana twari abagenzi twari abagenzi gusa nari kundi ibintu twari abagenzi d'abord vyaje gute byatanguye gute sanga hari abagenzi je nafise abagenzi ba type twaza twari kwiko nafise abagenzi ba type muri inférieur hari umugenzi wanje yitwa Alain Steve twarigana muri classe imwe hama je nakunda kucara nawe biraje dutera inkuru tuvuga udaku numva arabisa besto waho nkava ku ntebe yiwanje nkaza kucara ku ntebe ya Alain Steve tugatera inkuru kumva uyu nawe aricara imbere ya Alain Steve navyibutse ubu hakaza ko babandi bahindukira yicara imbere ya Alain Steve hama ko munaza kenshi kuri ntebe ya Alain Steve uyu turatanze turavugana nyene uko nyene Jean Paul akumva ari imbere yicara na Savana yicara na Savana hama tanko abagenzi buhoro ko onye nta birefu nta vyahatari biraho tugatahana defwa tuvuye ku ishuri yariruka sana mwibarabara avyibuka mwibarabara yariruka niyo nyigije gutambuka niruka umva je nawe nabise aho twagana buro tuvuye ku ishuri wewe rero abo bagenzi ko ari batatu bagenda bari omwe ngasinzi bako rero biruka n'ubuzima hama nyigije kutanda ndatambuka nanje nyaruka kuva CP gushika ku mutaka kamwe iyo trajet tubana babagenzi ko ari ndende ntabwo yose muratambuka kuva mu Buyenzi bajangagara ukaja mutakura akamima abantu batuma abantu baba bagira bond hama ndi usanga tumwe twabagenze nawe ni dine yarafise hamwe muri quartier babiri bari bameze guki nuko abagenzi bo kwishura n'abagenzi bo muhira yarasagenze bo kwishura n'abagenzi bo muhira bo muri quartier abo muri quartier rero umwe muri bo nagiye muri frate yabo Mengo ari muri frate yabo hama caturamenyana n'uwo dine no mugenzi wuyu cyane hama dine catura abagenzi bifo yuko tuba abagenzi kandi twigana tuba abagenzi na dine bifo yuko tuba abagenzi n'uyu hama umunsi amperekeje ntuvuye muri frate acambwira ngo hari mugenzi wanje ngo mwigana ku mugenzi wanje ngo witwa Nera uravyumva hama acambwira ngo ushaka mu bagenzi Odine ndambwira okay nzoja ndamuvugisha umva ashaka kutubrancha kora kumva wewe maybe yari yankunze yakwagize
yagize gati rero kuba uyu muntu mbona ndamukuzi kandi abayigana n'umugenzi fona abana nyine babagenzi catu abagenzi uko onye 8e catu bigana na 9e hama hari n'undi yitwa Nadeje bari batatu yari Dina na Nadeje rero nawe acaza kuri Sepebu adusangayo umugenzi w'uyu catu batatu muri class imwe catu bagutya anyash uku twagiye kuba close gose 10e twagiye kuba proche cyane abantu turagira ka groupe cyari birefu turagira ka groupe twarakundana twararamukanya bamwe bakaza ngaha kindi gihe tukaja kwa Nadeje kindi gihe tukaja iwacu kindi gihe tukaja kwa Banera uko nyene ubundi muhira bari babazi papa yarabazi yaraza amazina yabo yarazi nyene basi byose yarabizi ko ni bagenzi nari mfise apa abo twari turi kumwe afukora ko twari turi kumwe afumwe yacaje kwindi shuri cyadaje no muri Canada ubundi aca twarinda umugenzi fise umugenzi akujije acaja kwindi shuri mengo caturavana cagumana ari naba kuva ico gihe genre 8e 9e 10e caduhindura amashure twamaze kuba close wacadubura 10e canjaje kuri Cedurac mugabo mvuye ko naho nagiye Cedurac nava kushe nkaja gutaha kwawe Jean kuja kumuramutsa abagenzi banje nce nigana nabakita ke turamuzi uge mugenzi wanje abagenzi bose nagize ico gihe twabaye proche babari oblige kumumenya uyu ubu naramutwara kuri Cedurac kugira n'abagenzi banje bashasha guhindura shaka kongera ufoko uguma uri dedans igende ubona abagenzi bana abanyine nkabatwara muja biwabo nkaba hari gena zaje nkatora ivyakora barakora ivyapati wawe nkatora ivyapati nkayibashira bana kugira ati ivyapati bikora ku mugenzi wanje abo gaca baje kumurabuntu umugumu muvuga dushaka kumubona bagaca baza bakamubona abo baca barabagenzi ubona bana abagenzi na Keita hewe dukuruko onye gushika nyine turakura tuba abantu bakuru nibutsa abantu hari ikiganiro tugeze kugira wigeze kuvuga yuko ariko kwa Banera okay ivyo rero ndabutera inkuru ngene tari akuba mukunda gukunda kwanza maze mvuge kwanza ingene kwishura ngora birasho kwishura no je nari umugenzi wa Alain Steve yicara inyuma yanje uyo ni wanje byari byoroshe gose ko tuba abagenzi kubera je naratinya abantu bari bibona baboneka cyane imbere navuga ati uyu rero yari umugenzi yari azinanye n'abantu babe benshi kwishure hama uno musicaranye naba je kateri nkuru yamari kumwe n'abantu basi misi yose yamari entouré n'abantu nanje ndi wa muntu nta biganiro byinshi ndonka mu bantu utamenyeranye urumva rero aje yaraza gateri nkuru na Alain Steve na nundi twasari donc je nkaca sinamuvugisha no ngaho cyane narumviriza inkuru gusa numvise bitwegeje nka twenga tukaguma tuvugana nabo tumenyereye mugana navuga ati icambere navuga ati iyo nkuru amasano ro mugana araryoherwa ariko atera inkuru aze ngaho atera inkuru aramubwira na Alain Steve muhamagare yoze aze ngaho aze mugabo no bivuga ya Jena muhamagara umuntu ari hariye we nicako urumva iyo class dabagenda nani ndubuye hamashandura n'abagenzi twe twaduye n'abagenzi baje voilà ya babahungu nyene Blaise Jonathan Alain Steve cadushira muri class imwe donc muri iyo class yari class yacu vraiment rero je wasa nanje yo rero nanje iyo groupe yabo ni Alain Steve yaciye yinzanamo tumenyerana na Jonathan bose rero nkaca na Esperance twe na Esperance vraiment twari tutekereje Nerize wewe Nerize muga ya Sara ari kumwe nabarya bahu ndio yavuga cyane aba muhira rero umugenzi wacu yitwa Dine yaje arambwira hewe hariho umugenzi wanje yitwa Ozi ifoko mu babagenzi ndamubwira ati nitegeko ko tubabagenzi abwo ngo umwana mwiza ngo kwera yarabizi yuko jewe bigoye ko tubabagenzi ko nabonye twarabanje turabana umwaka vraiment turabagenzi ko abagenzi umunsi umwe gusa turabagenzi ndamubwira ati ni Ozi no kuravuga amajambo menshi kandi azinanye n'abantu bose bo kwishure biragoye no kuko yo mugenzi nanje nari wa muntu nkunda umugenzi wanje wanje gusa ntugo mugenda hariya ngo ugo mugendo uri umugenzi wanje tugumane nakashaka tugumane urumva n'ikintu ushaka ko ramba n'ivyo no muri restaurant je arabizi ndamubwira mubwire ngo mukawe ndamubwira ati mubwira zani sahani sha badamubwiye ozi wacabwira kandi barabihomarka ko naba ndabibabwiye nje nabibabwira ati murabazi ko na komisiyo yose ndababwira
hamagara ujya ngo nivyo voilà rero cha tubanza kwanza sinabanza kumuha ikibanza kinini basi nabona ari mugenzi wo kwishure iki bon je nagiye shira mu mutima cyane gose turi 10e nari ko ndaca mu bintu bitoroshe hama abandi bagenzi banje shani bigeze bahomaka yuko nahindutse ndi absent ariko wewe sha yaratangwaraza arabimbwira ko nari ndamuzideje twaratera inkuru iki muga nta nkuru ziri serieux basi twatera tugende hariya anye terere dutwenge ariko ibintu by'indani ngo muhira ngo he uraza bagenzi bo kwishura nupfa kwisanzura ngo babwire ibintu byo muhira hamacara acaguma ambwira ngo urafise ikibazo abwa no ni bomeze neza oya urafise ikibazo umusarandeka ko yabonye yuko namuretse kurandengera kurangora araza no muhira aransanga muhira je no musi nje ngaho mbwira ikibazo ufise kubera ntumeze uko wahindutse cyo ndamubwira ati wa ni kumbe urazi ngene meze nyane bisa matushe gweri ico gevre ace ndamugira umuntu wa yambi tumacha mvuga ati niho rero nangwa kumugurukira tonga kuvugana ibintu birengeye byo kwishuri bwabugenzi turabukuza birava byo kwishuri gusa tutanga no kurabana muhira ego n'amajyangira amenyana muhira wabo baraza na papa wiwe araza muhira na mama wanje arahazi baraba bagenzi imanza turazimarira ubu turavukana Bojere kunagiye kubiwabo ndababwiye ndi umuyo wawe Je premièrement hari 2015 batwo hari crise ngahanye Bujumbura tararagiye mu Rwanda hama sangwe dumuntu vema jewe James ko ama famille ntavyo binguye ko sawa ntafise shwa mugabo mfise shwa kwere ntora no turashobora kuja kubiwacu kuja kuba mu famille Echo gihe mu Rwanda nabonye ko binaniye kubayo ndavuga je shaka gutaha nahe 2015 avuga tutahe 2015 utakuja mu masasa ndabwira jewe byanka bikunda tashe muhira hama ndataha papa niwe ari muhira wenyene turabana na papa twenyene turi babiri mu masase muki defo nkatanga sanga yantekeye je nkateka turi babiri turi 2 megiye kimwe parambwira ati none ntura basa handi hantu muri famille atari ngaha muri quartier ugenda kubamwo ndavuga je woze nje kuba muri famille nivyo nyene nahunze mu Rwanda nunga nje kuba muri famille jamais nje ndamubwira musingo cyabona nacho ndamubwira papa natuye ahantu njakuja ku shakuja mwijabe kwa banera naho ko yarabazi ntiyangoye vraiment muga yambwiye ati wo musaza na hariya niho hakugira ngo amasasa ari ngana nyine amasasa nawe nyine ariyo nta kinzo buntu ya no mwijabe ndamubwira ati mugabo ntaco umuhaganzo bati n'abandi bantu benshi sinzo bandi je nyene kandi ni hafi yo kwishuri haravyeme ni wangiye kuba kwa banera mama yagiye bana ndamubwira ati je ndi mukinga ndaje kubanga Chandaja bari bakuzi ico gihe ko banera cyane baciye bakumenya ico gihe bari bazi inani bari bazi mama ntibyamugoye kuvuga ngo ndaje ngo kuhaba ngo ibaze mama namubwiye gusa uzazoza kuba ngwangoki aratetse ndagenda kubayo hari haryoshe hari muri kizo mbwa hari fan kwa twaba turi abakobwa benshi tukavuka shama manera tugishije ubuzima ore pada kwemera sa yatuvyura saa 10 vyuka mukuri capati saa 10 tukavyuka tugaja guponda tugaja kutanza amacapati tukagirane atuyobwa ati nta kurya utakoze nta kurya utakoze vyukukore hariho abantu bashobora kwibaza 15 ans d'abord 1 2 3 iratugora vraiment 3 4 5 8 9 10 en fait biragora kumva nkeneye kumenya hari ibintu vyikora tubivuga nka girlfriend hari ibintu vyikora aho usanga utazi ngene umuntu mwiyumvanyemwo hariyo ibintu nyene ubona umuntu abikubaza ukavuga ntavyo nzi nanje mugabo mwege nibaza ko muza kutubwira basi gatoye mu bana bose mwiganye bana bose mwagendanye muraheza amashure murageze ngaha anye murafise abana wumva ko mu bantu bose mwagenda mpere kuri nera mu bantu bose wumva ko mwagendanye ozerewe mwagumye muri close hariho nk'ikintu ubona catumye ubunye mukicicaranye bon si kuvuga umvirize hari abantu barabaca batahura ngo abandi ngo mwarapfuye ibintu mwaragize ibikino haba ari ikintu nyene duhuriyeko nibaza ko ikintu duhuriyeko twaduhuje nuko twese ngira twahuye twagize ibikomere by'abagenzi ari yatasha gose
de même na jewe hama ko mutwe dusangiye n'abagenzi kandi twese vraiment twarababaye kubera twarabibwiranye twariyatashije gose kuri ubwo bugenzi bwacu nabo bandi hama vyaranse ca dusanga arico kintu tuvuga ati ca twiyatashanya ko twenyene dusigaye umva kuri uko kuntu turahuje ku kintu cyo kwiyatasha cyane puisque kubera ko uzakunze umuntu kweri kunzwe n'Imana Imana ibimukunze brand uzi wayi ego vraiment ico kintu cyo kwiyatasha bon mvuze ngo wayinera premièrement ubugenzi bwacu bwarikoze si ibintu twarondeye si ibintu twahize so abantu bisembana oya vraiment oya ntitwigeze twisembana ndabizi ko ntanyiseba hasi ndamwisemba ko arankanya ndamukeneye turakundana kuva kera tugitanga kumenyana nibaza ko habayeho niyo attachment ngira ngo ivuye ku Mana I don't know sinzi ukuntu bisigura mugabo from kuva tugitanga kuba abagenzi yari wa muntu numva umenga umuntu wanje numva ngo sinzi nako ndibonegeze kumubwira kera ati je nawe ubugenzi bwanje nawe bugahera so twagira umugenzi w'umukobwa nzogera abagenzi banje babaje abahungu kwiyagire nkuko vyamye abakobwa bye cyane peace usubirwe desi kubera ko unye kuva kera nari ndafite ubwo kugira abagenzi b'abakobwa kubera navuga ati sinzi uyunye je ndumunda bavuga ibintu byanje gake ndumuntu atavuga ubuzima bwanje buri ndani ndabubwira abantu wawo ndinzi ngira ahora mpugutwi wawo ndinzi ahora nyumviza kandi ibintu byanje ngira biha agaciro rero uyambereye umwe muri ba bantu bw'ibintu byanje kandi biza ngira ngo mbese nangira bafite ibindi bintu bibagoye cyangwa bibahanze mugabo umwanya akanyumviza kandi ni byo kuva kera akaba ari no muntu osi a supporting no atanatahura mugabo akavuga ati umviriza ndagusupporta twara kuri umugenzi wanje kuri umuntu wanje rero ibyo ni ibintu vya kera vyikoze apana ngo ubune umaze kubanguje ngo natembe nagize n'ibyo byo kuva kera rero sinovuga ngo hariho formule canke iki iyenye ngo cahabaye oya mu giconzo cyo nuko twese turagwana ubugenzi bwacu yaba jewe ndagwana ubugenzi bwiwe yaba waragwana ubugenzi bwanje nawe ko sindababeshe hama hari ibihuhusi kuva muri izo 15 sabati ko tutashwana tutasezerana ati mve yazi kintu kimva mapave bayi cyane mugabo ukavuga ati jewe wabivuze ngo anje barabisha umuntu ataburimo burabishe ugasanga sur ça ucugira mujara gute rero les bas surtout les bas kandi ndovuga ati kwera yigeze kuvuga ati utangiye kugira akazi kenshi warabuze mu buzima bwiwe yaraguhomvye yarakukumbuye yaragize iki iyo mama mwayivuyemo gute mushaka gutereye les bas yo hachiki yo wanachiki tons nabivuze kare twarakuze ari umuntu amaze gukura twabaye abagenzi tukira abana ari ibintu bigoye hari abantu bigoye nyene umuntu mwarabaye abagenzi kwera ikintu ikintu kigahera ubwo bugenzi c'est facile ko ubashekinga ugasanga biciye vyanka biciye kora kumva hari ikintu nyene cyahindutse nyene cyashoye kubureverse ubwo bugenzi bwanyu rero jewe ndabakuje nabaye mama nkiri muto tukira abana twese turacari bato turacakeneye kwiga turacakeneye kuregwa turacakeneye ndazi turacari muri za nkuru nyene z'abana urumva zo muri secondaire zikiri nyene hasi hama muri iyo transonyere je mbambaye mu mama mama umva automatiquement ibintu birahindutse inkuru zirahindutse kuri je kuri kote yiwanje je ngiye mu mashogo y'ubuzima ngiye mu mashogo d'abord gutwara inda kuvumisa kubera mugabo ikiryose nuko d'abord je ntwaye inda yari mu bantu ngira niwe yambere nabibwiye eba nkagenda ndarira mibara turi kumwe tukarirana mana we sha akubwiye tukarirana urumva amagogwa yanje kuri ya pregnancy ndi mu Burundi ko amezi yanyuma nayo mu Rwanda amagogwa ya mbere y'amezi ya mbere nari kumwe n'uyu na Keita umva Steve shiri wanje awo mugenzi nyine twaye wabitiye nawe niwe aza kuntara muri kandara muri sport tukagira marche agasura kantahana n'abagenzi banguye ko vraiment ico gihe muri iyo period igoye ho at least bari bahari bari babona ko kuze je ndikunda ubuzobanje ko burahinduka kuko barabaja kwindi transition donc cinja ku Rwanda mvuye mu Rwanda niho ibintu vyagiye kugora ko navuye mu Rwanda ndi mu mama deja mfise umwana
abagenzi banje nibo bandi nyene bakira bo baracari kwishuri menga warukiri kwishuri mu mwaka wa nyuma yari mu mwaka wa nyuma urumva jewe nagiye mu bintu by'abantu bakuze byo konsa by'abana vyiki nabo bacari kwishuri impe birago d'abord birahinduka biraba différent je ndi frustrée ndiko ndondera ngene amata y'umwana ndiko ngira nti bo ubuzima buracoroshe baracari higo minervare baracatamiriwa baracari bato urumva jewe ugasanga ndiko mbwira inkuru abantu ntibazitahura je ndi umuntu hari ibintu muri jewe vyikora automatique ntaze kubendera ibyo ngene bikikora automatique yo mugiye ikintu umuntu nkabona ariko aragitahura sira kimubwira kandi sindayipanga so ngene birikora ndabona ko namubwiye kino kintu yagitahuye 1 2 3 bino bintu byo umuntu ibintu bijanye sanga usanga inkuru zanje ziri niza umwana nizo kurondera amahera nizo kurondera akazi nizo kurondera ubuzima babaca nimwe mu minsi yambe byaragoranye vraiment ndibuka ko ari n'igihe wasanga n'inkuru zabo zitakinye interest ubwo ati je ko arambwiye inkuru zabashiriza bakije twondera amata mwana vyanze twaratakaranye mva twaratakara mva hari hawo twarabomana vuma cyane ugasanga naramukomerekeza kenshi ko hari igihe wasanga je ndifisa ndamubwira ati bino nta nshaka kubitahura ntabitahura shawe nta mwana nta ndawatwara kandi nkabivuga inosama nta numvega aza kubitahura ko akantu wibuze naramubwiye amasano namubwira ati nta nshaka kubitahura ugasanga karambaza ibintu by'umwana namubwira ati ntibiyo bitahura gute ndavuge kese namubajije avuye mu Rwanda amacaranyishura naciye twaciye dutakarana rero biri seri ndumva yaravuyeyo ndumva je deja kumubona biyazi wo mugenzi wawe mwahirukana atari umumama mina n'umumama yaravyaye ntavyuzi kandi vraiment je ntabandi bagenzi bari baravyaye nari mfise donc bari proche ngo ushaka kubaza ibintu nk'ivyo uri kwishura deje ibyo bintu ni bigani ntavyonzi sinzi ngo bija hajya na hariya ntavyonzi cyari nanje ndamukurikira umugenzi wanje yashushe ico gihe yaragomba gukora exeta yarasize umwana urumva nk'ivyo byose je sinari gutahura deja ubwo iyo stress yo gusiga umwana w'uruyoya ntavyonzi deja no kugira uruyoya ntavyonzi deja urumva ko kumutahura byari nkariya na hariya ntibyahura utazi isesa ndagenda ndamubaza ati none shiri bimeze gute mbwira ndazi qu'est-ce que ça fait d'être ndazi kuvyara bimeze gute n'uvume ngo shaka nari niteze yuko aza gushika ambwira ati acara ndera inkuru ambwira amasirago ambwira ukuntu yavyaye ambwira ingene yavyaye vyagenze ingene vyamugoye oya mugenzi wanje yasambwira ati ese ashushe no mu cumbi wacu kwanza no mu cumbi wanje arashika asanga yo mama kwanza sinzi ibintu yamubwiye mama ufite mama niwe yacitse besto mu bisanzwe jewe nari ncitse urunuguru bambazi ndamubaza ati none mbwire kuvyara bimeze gute uzogenda ivyiyumviriritse kabesa ndamubwira oya sinavuze acemvuga ati kandi ikibabaje ntigeze amenya yuko ibyo bintu yabimbwiye ntigeze amenya yuko uko nyene byasohotse uko nyene ntigeze amenya ati uyu muntu namubabaje oya kweri ico gihe vraiment ari wa muntu ashaka kukubwira ikintu abantu benshi babaza kumbwira ati ewe urazi ibintu ntuzi yambwiye baca ndababwira murazi ikintu genda mubimubwire kuko ndisi aho yicaye ntabyazi kandi ejo nimwahura azoguha yambi nuko rero cavuga ati ubone aho nico gene yareje ego mugenzi wanje ntabyazi ko yambwiye nabi ntabyazi okay mugakwera ico gene nari fise impuhwe nyinshi kandi ndamufitiye impuhwe nyinshi ku buryo numva umengo naho yombabaza ndeke ndamutahura umva nabifashe nyene yizica ndabireka amasano rero yo muri iyo periode imana yonyene harageze igihe nanje mvuga ati urazi rero kugira ngo tutica n'ibyo bisanzwe bihari reka je ndamureke kuko nanje naravuga ati je ntawo ntahura muga undi mwanya nkakomplera nkavuga none ntabitahura kwiki ndazi kubinsigurira muga nawe ugasanga camvuga ati c'est pas le moment distance je ndamuha distance nuko tumeze mu bundi iyo distance ihava gute iyo distance ihava gute ugasubira muka bon distance d'abord irahaba ego mugabo uguma ubizi ko ujya muntu arahari abadahari physiquement ubwo ubizi ko ahari hama nyene turakumburana hamba hariho ibintu basi nkanira ibintu adashobora kubwira aza kwibwira jewe nk'ibyo bintu bimushikira acavuga ati ndamukeneye wose direct nanje nuko nanje hari ahantu navuga ati aha nta wundi muntu numwe naho barasaje ushaka kwibwira atanabe nabibwiye ndamukeneye nera ugasanga nyene umuntu nyene mwari yigovyoye araje akadaka message urumva habo tukaja duhura tukarira nk'amasaha nk'atatu
Yesu ubu twarabihevye niko tumaze kurira ubu twarabihevye tugira owe ibintu byo kuza turahana amadisa twavuga tutazobisubiye urumva rero atari inkuru hari abantu bashaka kubona nuko turakundana natwe dukundana barabizi nta muntu hanze atazi ko nkundanira nta muntu hanze atazi ko dukundana mbwa ntibazi kengene imashago y'ubugenzi bwacu ni couple abantu abantu babizi mama wiwe rempa na petite sœur n'abavuga ati oziye bari umungu wamageze mariage koro ukuntu mukundana c'est pas normal déjà nyene yakubabaje akantu gatoye urazunda ukararurira nanje jewe dushwanye n'uyu umva abantu bose ari proche yanje abari bose ndabatuka bose ndakubabwira je sindi muri mood meze nabi turagwa mu mporero wa mukontu uzozurigenza nabi agenda nkidoga amahoro ntaboneka vraiment naboneka nuco ubona nyene ucumura importance y'umuntu gacha afise mu buzima bw'iwawe parce que hari ibintu mwamaze kwaranwa n'umuntu uvuga ati sha uyu muntu nawe bashaka kanzuka kurinde tisubira inyuma no vuga ati ndamuzi kugira namubwiye nicaye no ati wowe uri kurahinduka ukusi kumeze kuko umuntu bumuzi tera muvuga ati wowe uri kurati kuno kuntu c'est pas toi cyangwa uri kurahinduka ariko cyo kiragihundura n'igiki kivuge kurumva nkaje yabivuze natwawe n'akazi vima cyane parce que jende umuntu kuva cyane namwe ndi ambitious namwe ndi umuntu afise indoto hama sana bavuga ati ushaka gushaka ikintu haba hama sacrifice mugira hama sacrifice na sacrifice ubwenzi cyo gihe vraiment na sacrifice ubwenzi kubera ko hari ibintu vumengo sindi basigure babitahure kwa mihama n'abagenzi bamwe batakaje ko ntanguye akazi ko naragiye mu kazi ndavuga ati jewe mba twadusohoka kangahe mu nzu n'ibikinkundiye parce que mba ndushe canke mba mvuga ati nje kuruhuka cyangwa ndikunda gukora handi hantu ndikunda kugira nshije gutera intambwe aho kwibasigurira no munsi wabasuge ntabitahuye je basuge ntabitahuye bwa brati simanda basigura ko d'abord faut ndondera ubuzima bw'abana biwanje naravya mama faut ndondera abana biwanje batabitahuye muri abantu bakuze faut kubitahura mutabaratuye umuntu areka ararondera kuno mugana avuga ati nababwira ati mbiza byo mumbwira byose mabitwaje tu es dans mon cœur kandi mu mutima wanje ntuzopfa uvuyeyo même si ubona ndikunda korana amazi indwi ntakuvugisha n'amazi imisinga ntakuvugisha mu byo byanje camwe kenshi ndakyumvira kenshi ndagusengera urumva en tout cas uri priorité kandi mandabizi ko niwagira ikibazo urabizi ko tu peux compter sur moi ebana at any time d'abord barabizi naho nabandi busy ndi hehe fise ibintu ngira kairi umuseruka ukantelefona kunkeneye eba minoti ndagushikiriye bavuga ati priorité bara SOS ahanye nakazi ndaheba no gatsimva nakazi ndaheba harumuna nkeneye kandi uwo muntu ankeneye negeza ganda ndiko ndiruka rero numvumengo baza kubitahura me ari gihe nyene bavuga to haje ndagukeneye yene wese uze wese ivyo navyo bari mugenda taragutaha muri iyo periode nawe we deja nturitora uri kuritafuta uri kurirondera ubu d'abord wowe nyene wibuze ibintu nabikora bigapfa uri kugwana n'isi n'ijuru nturibura umwanya ntanzi inkuru ufite ko inkuru ufite n'izimaniza amagogo ufite ko agwana nazo mukanya ingwago mu mugani usaba kurababwira ibintu byagenze yarigeze kuza muri uri ku munsi wa mbere tugira Salem Vibes yatubwiye ngo jengira hajya nakubwiye yarakiri mu Bujumbura TV rero umunsi wa mbere aza kutubwira n'abagenzi bacu twari twasohotse twese nabo bajya abandi hamara tubwira ati jewe rero ngira ngire televiziyo y'uwanje ndavuga ati wow twese twaramurabe kandi nababwiye turi ko twese twari 6 twese vraiment hama bon twege twari na Pamela yari mutumga ati yo ni ikintu ciza je television online sinatahura azoronka amahera gute oye byo navyo narinzi gusa bavuga ati ntaco agiragira ikintu ciwiwe rero ngira television yiwawe okay n'abagenzi bacu rero haci yatangura indoro rero ngaho aho bakandika distance kubera yaciye atangura aho ntiyari bwatubwire mbe waratubwiye kuzoyita Salem Vibes ntiyari bwatubwire ingene izokwitwa nababwiye kiri projet mu mutwe itarabikino kiri konka hama rero mu nyuma rero acaratubwira ingene yitwa rero muri ya groupe yacu acaduka induru nyinshi yizina message bingana uku hewe yizina induru hewe bibayinze kuba induru rero nawuza acaradwa ka distance sha narakomeretse kubera ko ndaba cyagiye ufise umuriro w'ibintu ushaka abantu bawiteze ebo mvume ngo urakeneye support ahantu hose urakeneye kugira ati c'est birashoboka c'est possible tu peux faire ça harimo abantu babibwira ubwa mbere atari abantu batamu urabibwira bikiri indoto ikiri mu mutwe
urababwira niba baca wa mbere kuguca nibo rero wari witeze ahubwo ko bava umva barankoroye atubona handi ja undi bantu barazije ko ngwenda kuvuga mbwa hari igihe uvuga hari igihe uvuga ati ziba hari uvuga ati ni ziba vraiment bampaye ziba bakandika ibintu birebire basigurira byinshi ndavuga basi baratanga amaproposition hari umuntu apinga adatanga proposition na proposition batanga naciye mva muri yo group narayivuyemo ndavuga ati aba anyi namwe abantu tukazora sinzo barahana yambu nzoba ko Jonas ntwiyavuze ko nkunze umuntu nimanya nabwo ndakwanze ndanakwase nibaye cyane ndakurengana bien nkatera ngenda ikintu bagira cyane ngiki ikintu bagira muri uko nabajije ati batanga proposition ko barapinga ntibatange proposition oya donc banga gusa iryo zina bavuze gusa iryo zina by'amacitani ntibanambajije ngisigura iki ndabasigura baba bashe kubisigura arabisigura ati bimeze uku urumva kwera naba inspire nibi arabidusigurira byose nshaka ko ari televiziyo zoshika kure twiri zoshika kure je sais pas ibintu byinshi yabidusigurira bafata umwanya munini vraiment hewe mugasti rumva ntibavyumvise baguma bavuga oyaha urashobora kurondera irindi zina iki niki bon je urazi je kenshi mu nduru nkizo mvuga nta majambo mvuga amajambo mvuga mugabo bacu batangura je umuntu anje ko naramubwira none ko projet ari yiwiwe kandi yabidusiguriye je bisiguye naravyumvise muga uwo mugenzi wacu nyene yacaza kandi ku ruhande bose bakaca bazana nje kubinyumvisha ko rabonye ko ntaco nabivuze ko donc sinabivuze ko vyinshi navyumviye ndamuga ati okay baca bavuga ati burya nera niya bitahura naho ziraza kubitahura hama je nanje numva none ariko aragusigurira ibintu nk'ibyo numva umengo ntaco nta kindi nta yindi proposition ngira ndamuhe cambu ciwa ndamubwira ati oya ntushobora kuyita gutya nta yindi Chamvuga ati oya ico nikigomba kuba ikibazo ubundi mugaro carabaye ikibazo sometimes turaruzinga bariye kubera ntibanyanka niho bageza mu gutahura ibintu bigenda bavyumva mugabo kuri yoka ikintu novuga sometimes turaruzinga abagenzi bacu konyene canke amafamiye konyene aho usanga umuntu umengo ari obligé gukora jewe ko ntahuri ibintu genre ozi non tu dois faire ça gute Greta ni wowe bitahura gutyo si oza bitahura gutyo twaremwe gutandukanye baje twaremwe gutandukanye ku buryo ntidushobora kuyumvira kumwe hari ikintu kuri jewe kiba kiringa wowe kasanga kiringa rero ntucumanura ngo nze ngaha anye nibikunda kandi nande singenda kuduze hejuru ngutegeza kubitahura ngaha anye gusa rero numva umengo tuba dukwiye kubahana hari umuntu ahora ambwiye ngo ega turi obligé gukundana mais turi obligé kubahana ya ça turi obligé kwisi twese tugeza ku respectana uwanka umuntu wanka ivyakora wanka uko ameze at least mwubahirize umwubahi donc nitukaje tushaka guta umwanya mu bintu bitaturaba c'est pas ta vie c'est pas professeur yawe sabana bawe umugore wawe umugabo wawe so ne m'oblige pas nkora ibintu uko vyumva c'est impossible kuko usanga iyo mubahana James abagenzi benshi n'igituma ngira abantu badashobora gutabana n'igituma afite abagenzi benshi nuko ndamwe wese ndamwubahiriza muco dusangiye sindi oblige kugutwara muri evenementiel tarjayo kubera ngutegeza gukora ngo va muhira ngo je gukora kandi atavye ushoboye kandi nane ntucunjana guteka ngurita nimba ushaka ngo hajyana ngo hari amahera njana kugufi ntibikunda je sinkunda guteka kandi ntitwobifa ngo kubera rero ngo tutasangiye umwuga kubera tutasangiye umuhamagaro ngo tuhereka kuba abagenzi oya donc mu ncamake nibaza ko two respect amashwa y'abantu peu importe gusa ubona ico ushobora guhanura umuntu ukavuga ukarengana sans toutefois kumujuja ko ariyo kritikano turakritika mbwa gasanga nje tumana abajeozi basi barakubwira rero yariko gira silent vibes ugiriki iyo umuntu yansikintu afuma guha proposition hewe je numva wogira gutya kandi ntawamenya ari we gushaka kuguha kandi kari mieux sans toutefois kubanza gukritika okay ma question rero urazi ko twabipfuye mbwa naje hagiye nadamukwega nkamuzana yo kunguvu mu bintu aze gukora ibintu ukamuzana ku nguvu ko navuga nti none jewe ego je Imana kirameze agenda ko ndakora ibintu ko ndatera imbere Ifoko ntana imbere n'umugenzi wanje kwa twarakuranye twaragize nimba nduze foko nabaduga ebana nkama nkwega mugabo ugana muri forever yaramuzanye ura muri forever tuhagarare nagerageje kumuzana ama business menshi gushika ntahuyeko jewe ndi jewe nera cyo kimwe donc shaka kumukwegera umuntu mu bintu ukagira ifoko hagiye nababara ebana nkababara pe kubera iki ngwa ndamukwega nkabona ntabishaka nkabona ntari karaza nawe akagira fase yo kubengara
ndiko namuzana mu bintu adashaka kandi ndiko ndashamo inguvu nyinshi hama tukabipfa jara twarabipfa ko narababara vraiment bwati none aje narababara none ndamuzanye mu bintu si ibintu bibi ni ibintu vyiza arabibona ko ndashaka ko dukorana salon ndashaka ko dukorana by'amagazi ndashaka ko dukorana tunwe twinshi dukorane business mwe nkabona nyene si hari urumva après niyo yaje arambwira ati mviza mugenzi jewe meze ukuntu meze hari ibintu unzana mu kuvume ngo ukuvyuma ariko nanje ndavyumva gasanga je sindiko ndavyumva ntavyumva sinshobora kubikora ebana ubu muri forever nta umuvyura arizana fareko yito ubu hari haheze imyaka myinshi mvuga ati mana yanje none nzomutware mu kihe kintu basi nzovuga ati ndamatchinze energy yiwiwe urumva birashobotse ko navuga ati ndashaka umura ariko arakora nawe karatera imbere ariko araduga sinzi tugenda ndamwimvira kenshi nkumva umengo ni ndashaka kumuriftinga up umugenzi wa vrai ubushaka ko mutera kuri sisi ko hari abantu bageze bavuga ati ozi ntagufasha urabahoze hageze yaragiye uraya yaramenye ko njangana ndi ndabwira umugenzi fariko baza kwitora je pense tuba dushaka yaraje mu nama mbona yashitse ntanamubwiye mbona yicaye special mbona yicaye avuga ati turondera amahera gute akambwira ati ndarota business avuga ati that's my friend shimira imana rero bagarose ikintu bashobora kumacinganamo profession bashobora kumacinganamo tuzogera na voyage wazinye tubatakira tugira na voyage turi kumwe reka rero ndabaze ikindi kibazo genre hari aho usanga justement kuri ico nyene uvuze hari ubugenzi usanga mu bugenzi turi kumwe mugabo mu buzima gusanga mwaraha undi ngaho undi gucyo ugasanga biharabaye malentendu menshi ikibazo rero ni canera uzi yibarutse imbere yawe ubu unyura afise umwana ni iki nk'ubu utahura utigera utahura kera ni byinshi ibintu wamujujako ukamujuja ugasubira ukibaza kakarigirisha mugabo kuva aho bereye mama wumva bafukamuka kandi ushufukama wumva bafukamuka musaba ikigongo uzi igihe yavyara mana ukuntu ndiko ndamwumva bon kirya gihe numva umengo uyu nawe abigize ivyatari yego numva umengo je nari mpagaze kuri vya bindi ati ewana peu importe ikizoba tuzogumana ko ni ibintu twama tuvugana ko kenshi tuvuga ati turabizi imbere yuko ubuzima buzotuduza butumanure muga twe kenshi ntitwavuga muga twibaza ku bana ku miryango oya twiyumvira cyane abahungu kwa twavuga ati abahungu turetse ko ari bakunda gutandukanya abakobwa rubu twavuga ati wewe uzurambwira umuhungu mwagendanye nari kubwira kugira ngo donc tuzopfa ibindi ntituzopfa umuhungu ngo adutandukanye hama rero mugabo imana ishimwe ibyo twiyumvira ko byo dutandukanye kwese ibyo ntivyigeze biba n'ingorane nimwe amaze kuvyara deja niyo silent vibes urumva je nanje nari ngaho nako nditafuta mu bindi ngenda gukora mu ka jeune fille ngenda gukora mu microfinance ngenda gukora hehe ngenda gukora mu tu business twanje nanje ngenda nitafuta nanje mu kudandaza mu kugira iki washima uzi mfise sana mu bwiza yamaza vraiment yamaza muga kijya gese nabona kuri kuna supporting ashimwe sinzi gituma kubera n'umumengo ari agomba kuba ngaha kujya nanje murangenda hariya kuri Silent Vibes numva nta byinshi ugomba kuza utaje ahubwo ni beef urumva sinabiha agaciro ivyo ni ibintu nta agaciro kubera ko nyene ntari bwakure nanje ubona ati yabuza kandi kijya gihe ngira kijya gituma ntabihaga nuko amafaranga yose naronka yari yiwanje urumva nta muntu twayasangira ntaki hama amaze kuvyara rero ivyo bintu byose niwiyumvira gutana kamongo gutana ngo iki ngo inzungu amatara ngo amazi uzi nawe yamaridi Jean basha umva nkuje nanje nabashaka dusohoke twambare neza uzi rero atangwe kuja kuri réseaux sociaux numva umengo yo ushaka umuntu mugenzi wanje aberewe asukunuku bose ushaka kwasubira mu mpuzu nimwe agacambira ati ndakubujije ati jewe ngo masubira mu kwereka ntadisubiramwe ndazisubiramwe twaje ndagura amata ndagura pampers ndagura atangura kumparurira ama charge yose
rero ivyo bice biba kenshi bikaba kenshi ashafa mvuza akana kambwira ivyo aca ndamubwira ati Tedayiro ni wowe nyene ari mu mama. aca mvuga ati none ni wowe wenyene ari ivyo bintu vyose ni wari pampers none ni wari ivyo bintu vyose je nta muntu agura pampers ayo bwaro avuga ati aho ya rero none basi karimwe none tudepashije rimwe Apfa. tugiye muri restaurant rimwe peshi acabura amata urumva kumene tumenye umugenzi ibiharuro yaharuye turumva kishoge ntitwavyumva twege twagarukiriza aho nyene hama kuvuga yasize umwaka arikunda no kutubwira ati je nasize umwana wanje kuva mu gatondo ushika mu ijaho twagiye twapanze nka programme ugasanga bamwe bacerewe ugasanga yaraje azi ko aje kuryoherwa kubera urabona karico ge ntitwari sininjira basi no mu kazi kiwe cyane gose narabona ko akora muga nkabona bikora bikunda acha mvuga ati ntavunika ntavunika kumba gashavuga ati je nagiye mu gatondo nasize umwana wanje ndaje ngaha muri ko murangirira ayo makaprice aho mwaba muri mwese mwapuze ndaje ora nahege muri yo groupe tw'abakobwa haba perform panga program ugasanga sinzi uyabwiye nabo uyu rero yamabishikiramwe atavyazi kubera ko ntitugumana irocuva mu histoire ifoko tutangura kumuha konta igene vyagenze nawe rero gacatangura kwica ama programme mwamwe ugasanga ntaje mugabo yaza tumubwiye nanje muga kenshi nashaka aze kujya nyene asanzwe aza avuga ati reka ndabaze muri hehe voilà rero ndamutahura bijya ibintu vy'amapampers n'ibiki ndavyumva sana Ono wasigambye ati muhira wenyene ngira ivyo bintu nanje nivyo mfana abagenzi bamwe ubunye bambwiye ati ewe nawe rero c'est pas comme si ni jambere umusize oya musize we urumva ubu ndabitahura ndatahura yuko amarasi kwawe gusa yego nukuri imana ndatahura ngena amafaranga urishe amazi amatara ebazi ndatahura nyine navuze ati oya ntituja muri restaurant agere yambwiye tuce kurya inyama ndambwa ati oya ntituja kurya inyama sha duhejeje kuvuga ibibazo dufise muri no minsi ngo tuje kurya inyama ubuyobozi yabaye mukambwe ahubwo rero byarahindutse ubunye bari basigaye avuga ngo tuje kurya inyama no yabo nyine tugenda rero ndamutahura ariko aravuga ikintu c'ama dépense ariko aravuga ikintu c'umwana mana ubu tuvuga ururimi rumwe novuga ko maze kuvyara twara kandi twarahuje kandi novuga ko twarasuye turatorana ahandi hantu tutatababurana kuko nabwiye twaratandukanye umwanya utari muto vrima turatakarana turaburana ku buryo ziduhuye turi ivyo tuvugana imagine vrema mugahura kubera ko navuga ati ninavuga ndamukomeretsa nabonye nakavuga ati ninavuga ndisyo ko ibintu ntavyo atahura nkuko yabikubwiye yavuga umwana amunyuma arabona yuko ari garagorana kuko natwe twacu tumuraba gutya urumva ariko aravuga misi yose misi yose peshi umva wewe yuguruye umunwa ni peshi ni silent vibes urumva rero natwe munyuma nawe aratinda arabona yuko ivyo biganiro ntitukibikeneye carigira kurondera abo babyangiye wasanga nyene duhura rimwe amana twarabomana tugashwana tugahana ama distance menyene nkuko abikubwiye turahana distance muga uwundi mwanya ugomvuga ati jitse wa muri yo kandi ndagira pa ya mbere yo uzi avuze wewe yanjeje kubera iki ko kiyozi wowe umva uto pa ya mbere turakoze kumbaritse kibazo mbese kweke amarinera nani amari we misi yose wanavyivuga rimwe kenshi basi kenshi rimwe umaze kugira pa ya mbere okay ntacu kubera iki okay neragira pazi nini zinshi jengira dutoya ngira izora shobora kumwandikira message ndakwandikira message haize igihe nkaza nkakwandikira nk'igitexto hama wowe basa chansangi yondi agacaza akacambwira uri he ndaje timbe ni biki turimo tucara turi kumwe kora nyene sinzi tuje ndi dur somehow okay kanda sindi dur mugabo c'est comme si je narabaye mu buzima bwishi bugoyemwe narabaye mu bintu byinshi kweri byankomeje birangira birankomeza mu rumengo muri ubu buzima n'abantu bose bona no bandanya mbaho Mbarovengo I can handle ibintu maze kuba mu bintu byinshi bikomeye atamuntu mwegeza mfasha kubibamwo nagwagize ntambara jenye atamwe ariko arantahura atamwe ariko arambwira tu peux faire ça atamwe ariko arambwira ati I support you nkabigwanamwo atavye batahura naba nkabigwana jenye yeba numva ati nuwo mwanya
ndashaka kubihandoringa muga defo hari gihe hagera akavuga ati rega we kakwigira cuma navyushoboye naho atagutahura urakeneye basi umuntu muvugana uburofa urakeneye basi umuntu muvugana ibintu nk'ibyo bitagira akamaro mu basi uve mu bintu bisera uvugana ibintu bagira basi uyidestresse niyo usanga ngenda mwandikira ko aramuca muravuga ati umuntu nkumbuye umuntu ushaka ninira na wundi ko abandi badabafise badukana mwe badababona turahura kenshi banikita abandi ubundi muntu bavuga ati uyu muntu tutavugana akazi tuvugana ibindi n'uyu urumva nkaje ndamwandikira message nkambwira ndagukumbuye niyahe uretse iyo yo kutagira payambe niyahe character udakunda kuri yose yo Ozi yarahindutse yarakuze kera yarakurana amasano ushaka yarakurana amasano gose je nanje je naraba cane gose umutima wiwe plus que amaneno yiwe urumva yaragukura amasano nanje nkaba ndi wa muntu aranzi no kunyene meze sinkunda gukomeretsanya uyu ashaka kubwira ko ivyo bisiko bikubereye bitakubera kugira ngo ukomere nanje ndi direct ndakubwira ati je amavuga ati je ndashobora kukubwira ko bitakubereye mugabo ntababaje urumva simbabaza canke nkihorera gusa nyene yumvira kuza kubabara aca bikurekera uko nyene dufate nk'ubu nzi yuko kuri umuntu bikugora kwakira ikintu critique sinshoka ndakubwira ngo cyongo kusuko oya shaka kubwira ati ni sawa nguva ndakubwira utuntu tagenda neza nkarakunda kubwira ati aka kantu burya niwakagize neza uzi rero ari du genre hewe iyo mipira ku isuko jewe nta ntushobora kwamba byagiriye bava neza muri forever ati jewe mipira no yamba simpima sinshobora turayibubwiye bijya bintu byandika inyuma bandayibora twavuganye inkorezi baratubwira kera inkorezi zazana mu masesa uranzi ngemeze twasezeranye kuri masesa hamuca ugihindu unde kunza guca harana hariya ntamwe nafise ndiko ndiruka takikubwira ucumve baje banaya mu bindi rero ko mugasanga sigenda kubereza abandi bantu kera vyari pure kubera ko hewe yari wo muri kintu ngaho nyene yakivuze kandi yagiye hewe yarenganye comme si mana avuze iki akubwira ati bizu hamara ivyo kankabona bikorera abantu benshi rero nacamuga ati uzi rero ni kwameze ntibari benshi bari bakene sanzura ko je mu abantu yisanzura ko si nabandi bantu kubandi bantu bazi ko dikiragi ntavuga yaba yahoza we yifatiye rero ni problem Ozi wewe niye character udakunda kuri Nene iraharira nakunda amakoro kindi nakunda amaki je ndakunda amakoro je iyo ni defu kuri je naco ndagukunda ko anje sindabigukunda byo nibiki agomba guterefona je nkunda amakoro ya mu gatondo isaha ibyo ni bisanzwe sindabikwankira umuntu abantu batandukanye nkanje nta mapere nta bintu by'abavyi birefu mba nkeneye mba niruhiye mugabo mba ntaburatiye umuntu niko ameze ndakwandikira message canke kugira oje parce que mba ndiko ndira kameno ya 1500 donc umwanya wo kugira pere ya masa 3 canke iki niyo ndi mwiramba ndyamye canke mba ndi kuri Netflix rero urumva j'essaie de trouver le temps pour moi mugabo ari gihe vuga ati kameme ni exception komuka muka telefone mukavugana kanya canke mugira jara irajabona kugira audio 10 minutes jara je nkwiye ndabikubwira rimwe vyose ndaje kubikubwira okira viva ko ubuzima cyo bubandanya nakunda ukuntu wihangana ntabikunda muga iyo kera narabikora cyane ndeka mu gatondo ndabahamagara ntiyabikunda muga nanje narabikora muga ati ibyo nibiki wigira byo ndumugenzi wawe muga ati shaka kurera gutyo hama muga yarabikosha namwitaba kubera ko ndabiko wewe arabikunda ku telefone sivyo muga bindire ngo je ngo apeli view wanje jare ndamutelefone oyanje kandi ndamwandikira bonjour ça va bora neza imeze neza ndamubwira ndamubwira umunsi wanje wose ngene imeze kuno abandi bana sema cangera uzavugana mu ijoro wiriwe neza umeze neza byagenze gute nta kindi kintu ndasupport mu mibereho yiwe uvuga ati kivrema naremeye kubana naco arorosha ubuzima cyane arorosha ubuzima kandi ubuzima ntibworoshe ubuzima en soi buragoye la vie est dure en soi buragoye compliqué rero nera ubuzima bwiwe buroroshe vraiment niyo wabugoye mbona ko ubuzima bwamugoye bana ko je mba ndabizi manza terakasha mu bintu panika kunsumvye bya bindi nyene bikomeye
babona wowe yiberenga uvumengo no mubwira okay basi bigire gutya pas solution nginga ari nabona yiri kurabona ibintu bigira ukunye wowe wabona ati umve savare ubuzima ni bon ibintu bigenda ukunye or parfois la vie il faut kuyaffronter il faut kubuzima bwafronta kavuga ati mbiza ikintu kimwe nimba wumva ushaka kunjana ngaha nandi ndakutwara ngaha ama tugende gushika bikunze mugabo nyene urumva gumasunika ivyo ntuka nivyo bintu ngira nyene dukunda ariko arabiheba ivyo nivyo bintu kuri jewe kuri je ndabufa kora ko hari gihe nyene abari muri situation kuri jewe jimba muna ati mana yanje ndamukubite ndamukureyo ku nguvu muri kino kintu ndamukwege ndamubwira ati aha ntusire kuhaca canga aha ko hana amajana amazi kwabona ko ameze fu nkayimubwira agaca haca kacanyerera gasubira ati yari yarabimbwiye yose mugabo ubunye kubera ko nyine amazi kwibona ko jewe nihenda gake amazi kwibona saga decision sense ngati bure ahantu ntuhaca ayibonye ubu rero duracanga ubareka arabihindura ubunyasiga abona ati ubuzima buragoye mu nama ubuzima buragoye ifo kwiruka nabwo ifo pa kuba kubworosha cyane gose anyways umugani wa Oz ikiganiro girlfriend musanze twagahaye abagenzi tuza kuvuga ama débat tuza kuvuga ama story tuza kuvuga ama témoignage twabuze abagenzi donc no mustroswe kandi kugurura abantu muzi ko mufise ama story abantu muzi ndaje ndabemereye ko nzozana umugenzi umwe muri babandi benshi hama ikiganiro girlfriend rero abantu bashobora kwajyambira kiravye imbere ko gihera turagira ama déclaration mugare biraza kungora ko ranera n'umuntu asanzwe baragirana ama déclaration babana tko ndumiko umunsi wanje gumeze gutya Yesu none birava arayandikira nkari birava bibatungura no munsi ntaco anyway turashaka déclaration ni kugira abantu twereke abantu yuko vya vrai friendship irabaho surtout y'abakobwa irabaho ikamara 15 ans umuntu abonye bagenzi b'abakobwa yamani muri byarusakusha bajya batacana batagira iki umengo ntibibaho donc girlfriend yaje kubriza iyo mvugo idashobotse donc rembere ko turangiza ikiganiro ndashaka yuko babwirana utujambo turyoshe canke basabana ikigongwe canke basabana ozoro bisaba abandi bibaza ngo ntibigukorako canke basabana ikigongwe kumugaragariza bariva imbere y'amakungu n'amakungu y'isi yose canke ikintu mu buzima ozatari bwabwire nera canke nera ikintu utari bwabwire ozi mu buzima c'est votre temps et moi le micro va là-bas. ngira ntangure je commence yo biragoye premièrement mfise umugenzi mwiza cyane gose nkayibonye elle est trop belle nabanda bimubwira ni mwiza ateye neza niko yicaye haguruka moca mumira amate ni mwiza ku mubiri no ku mutima niraje ndagukunda cyane urabizi kandi muri amour pour toi nigeze ihinduka kuva tukiri bato tukiri abana sabandanyije kwa kundi nyene malgré yuko des fois nyene ibindi bintu bintwara mama abana babiri negeza kwita ku bana banje negeza kwita kuri entreprise negeza kwita ku bintu bigenda birapfa tu restes wa muntu mbanze ati ndamufise n'umuntu wanje ndabizi ko naho no vuga ati ndagiye nko hanze nabwira ati sigaranira peshe sigaranira ko nkaba ndi suko abana bari mu maboko meza hama ndashaka ndagushimire ko uri umuntu agwanira ubugenzi bwacu parce que ni nko muri couple y'abantu babiri bakunda iyo ingufu zitava ku bantu bose ko ari babiri bikaguma ziva ku muntu umwe birapfa rero ndagenda mushimire ko sindi je nyene ngwanira ubugenzi bwacu nawe arabugwanira kandi cyane gose c'est trop facile kuri jewe ku muntu surtout ari ku marezo ku muntu ari populaire ko agumana n'abantu bakuranye natakaje abagenzi benshi bamwe kugira avuze ati hari abantu bambwira ati gene mukiri kuri level imwe rabahageze ugasanga umuntu ari kariye karta wenyene gahoro aritwaye ntaco mwapfuye ntibigeze umubwira ngo ntukiri kuri level yanje wewe arabona ko même si watwawe c'est vrai n'ubuzima mugabo uwo muntu muhuye uri wamuzi azi kuva kera ntibigeze uhinduka mugabo ugasanga abantu nyine bagiye baritwara ugasanga ntuzi umuntu bwenzi bwaheze gute abandi ugasanga baramugira amajambo menshi kwejeyo menshi gose vraiment menshi yandi utari umuntu uvuga ati ndazi umugenzi wanje cyane genre ndamuzi byo kurambira ntavyo ashobora gukora canke ntavyarimwo c'est facile ko umugenzi uvuga ati kandi nivyo asigagendana nabana akasiga afise imico mibasigaye ndabona ntakiri umugenzi wanje ugasanga kuri avyemera bigiye biragabanura intensité y'ubugenzi warapfutanye n'uwo muntu rero wewe yari wa muntu ahubwo abahari akabwira ati muko muvuga mbega muvuga ozi jewe nse muko muvuga undi muzi ko jewe muzi jewe nzi
jamais ntamizi ukuntu uko muriko muramuvuga basanga nawe ariko arakudefanda ahantu uri afite biva kuri level y'uwo muntu ukuntu mukunda comme même space ko aramuvuga nabi ntibiriko biraffecta ukuntu uwo muntu mukunda no kuntu umuntu uwo muzi rero si ibintu vyoroshe bisaba effort parce que n'abantu bagiye suko banya mugabo nuko nyene vyari vyoroshe maybe kuri bo vuga ati barandikuye mugabo ntigeze cakundikura malgré tout ça des fois igihe bamutwa kubera jewe cyane ugasanga bambwira ati waramukunda wozi cyane arabana baramubwira ati waramubwira ngo urisi ukuntu mukunda wozi ngo ariko n'abana bagukunda je ngira ngo bamusha amadute ko ari wankunda gose je ntamukunda mugabo ntigeze abiha agaciro ntigeze abiha umwanya yabizi ko umviriza yarabizi ko ndamukunda malgré yuko twapfuye ibintu ego canke nitwo turabonana mugara bizi ko place warayizi mu buzima bwanje vraiment arayizi ko ntizohinduka kora ko umuntu abaye iki ntizohinduka kora ko na décroche ama contrat ngira ngo isi yose ntizohinduka kora ko nagiye aha arabizi ko afise place nini cyane mu buzima bwanje ndaba kuba bizi ndabigushimiye parce que des fois rigishaka kunda umuntu habonye ko nabona nuko namukunda bigasaba kumupfuva kumubwira buri munsi kumubwirira ibintu kugira yemere abone ko umukunda mewe warabizi nubwo tuba tumeze fara abizi ati umviriza arabizi ko nanamusanga ahantu hari nkamubwire shaka tuvugana ndicara nubwo twashwanye donc merci pour ça hama ikindi naco uraryosha ubuzima bwanje cyane gose araryosha ubuzima bwanje ni umwana mwiza kugira avuga ati ntakomeretsa mva ubwana mwiza ni marayika kwe no marayika ndamugora akanyihanganira cyane sikenza ikintu coroshe kumara n'umuntu mugakura mukavyara mukagira mukamura abagenzi mugabo ni kubera ko nyene arankunda vraiment arankunda ndabimukundira na jewe birasaze yo sorry tugire ko sorry ntacho bakorera jewe je m'excuse imyaka nabaye busy ndiko ndiyubaka ko warakoze kutagenda muri imyaka kanyihanganira ça demandait beaucoup de patience no kuri kuba umuntu yari wa muntu wawe wo hafi cyane gose ari proche gose amukamubona ariko aragenda mugabo ukamwihanganira muri zo absence izina rya Yesu ndakurira ku makamera ukaguma umukunda ukaguma ari afise ya place nyene elle était ma meilleure amie tukiri bato n'ubu je suis toujours sa meilleure amie nukuri mbabarire gose kuko ntivyamvuye ko umuntu afise indoto turabizi kandi indoto zisaba ko zintwara umwanya munini ya cane ubunye ariko arakura sigambira ngo ubusinzo kugura ngo uri mu kazi ndabitahura ngo nibo turavugana uri libre mugabo nyene kera kwa ko atari bwabimenye cyangwa atari bwabone inguvu bintwara byaramubabaza mugabo ubwo byamubabaza ntigeze andekura ntigeze ashira ku ruhande nkuko mebe abandi bashize ku ruhande yarahagumye kandi j'espère ko tuzoguma ko arabizi ko dufise rêve yo gusazana turi dukecuru dukundana ubuzima bushaka dutandukanya akaja ngaha je nkaguma ha canke nkaja handi mugabo ico tuzi turi sûr nuko hazoja hose nzomusangayo azonsanga yondi gushika turi utunyokuru zo twa girlfriend turi abakecuru imana mugigume bijamwo tuzohebana no komereka mgenzi no arabizi yo je nkunda fo kandi nkunze umuntu vraiment n'uyu wanje mva ndamukundisha umutima n'umubiri n'umushaha vyose urumva nera ndamukunda ku buryo ngira na papa yumvise ngo twahebanye n'uyu ngira nacije ku mava gasenga kuko uratse ko papa barambaza ngo mazigena mubona nera ubu n'umwana wamwita mwafi n'umwana wiwe mama wewe ni nka mama iyo na papa yabonye ko mazi igihe arambaza akashaka kumwira ati ko hari ikintu we na nera hari ikintu umva ko na famille yose irabizi ko hagize ikintu kiba hagati yanje n'uyu endo sera bouleversée elle est une partie de moi. Wow. C'est une partie de moi. Tu le savais? Arabizi sha. Yeah, arabimbwira. Nawe masha. Je sindira.
Niko isigura. Wenda bibabwira. Uzi ndagukunda. Ndagukunda byo mu mutima. I know. Byo mu mutima bidafatiye yuko uri umwana mwiza kuko urazi ko uri umwana mwiza. Muga umuntu misetse no umwana mwiza mugabo no muri bijya zijya ntege nke bijya by'amakoshage yose rwa rukundo rwo mu mutima ruguma ruhari hama mwanje mama dukushwanye mwanje nawe n'umugenzi wanje yakunda kumbwira ati urabona abagenzi bose ufise kandi yamamwire ko umuntu yamashaka menya abagenzi bawe menya abo mugendana hama nanje rero barabiza abama baza muhira misi yose dufungure tugira iki mama wanje barabizigene yabakira yabambwira ati muri abagenzi bose ati ni benshi ushaka kuzosigarana umwe rero après imyaka 15 rya jambo ni wa mugenzi n'uwe nasigaranye Je suis la plus chanceuse de toutes. Naturangeje muri benshi. Wandi bagore bose hama umwana mwiza uzi kera bon wari kumbaza kera ko ameze uko sinari kubyemera hama tu m'as inspiré uranyispira ukuntu kandi warakoze kunyemeza nkuko yabivuze jewe vraiment sindi umuntu mvuga ati na business ndayikoze ndayishiramo umutima mbonye bitariko biragenda neza ndarekura hama uzi nawe ni wamugenza kubwira no il faut pas lâcher gumamwe biba kubera iko birashoboka birakunda nibyo twamadufa kenshi narakugoye je suis vraiment désolée mbabarire aho sinakugoye umuriro afise umurinda afise kunyene umubona agire turamuzi murakorana ni wa muntu ikintu kimurimwo ashaka turakirota twese urumva nanje naramugoye vraiment cyane turabipfa kenshi kuri kote ya pardon ndasaba pardon kuri ico warakoze kwihangana koze ku mwana mwiza aba patiente kuri ico gipapuro hama ndakunda n'ukuntu nkunda arankunda biri uvuga gute sinoroshe naje sinoroshe mugabo wewe ari patiente nanje kandi ndakunda ukuntu nkunda nyine ntigirisha ntari fake nta fakinga oya bimeze neza bayabimbwiye bitameze neza bambwiye ibintu bikuragira ntibitesa ndakunda ukuntu dukunda ndakunda ubugenzi bwacu ukuntu bwakuze n'ukuntu twakuze après ibihubusi byinshi dushwana tugira iki ndagushima ko utagiye n'abandi nanje baragiye naho ntabaye mu celebrity nanje baragiye harabagiye bamumpora ça valait la peine ego hamashisha do twanda kwishimiye kugira umugenzi nka wewe biratesa ndatwa influence abantu benshi najewe rero aranyinfluence wanuye influence ndimo umufano wawe Je suis ton influenceuse. ego umufano wawe Thank you baby. umufano wawe ndagukunda nkuko mubizi ndi soko nari kuvuga iyo baturi 2 canke turi ata kamera ndi soko nari kuvuga byinshi puisque rero mumbabarire oya ntakibazi kuri vraiment ndasubiyemo ubugenzi burabaho kandi ntijama vyera ahubwo buza kuba bwa vrai mu gihe mushobora gusomontana donc murumva yuko ubugenzi burabaho bwa vrai gusa namavuga ubugenzi si burya muhura n'umuntu gusa mu bihe byoshe sujya gusa à chaque fois habaye ikintu ku kazi mubonana ahubwo ni wa wundi haje n'ikintu kibi genre muri kumwe muragumana
hama kandi muravuga hari abagenzi ibintu ami de saison ami de raison hari abantu mufi ibintu mugahebana sikuvuga ngo muba muri abansi vraiment yahagu igihe canyu ni naho nyene kirangiriye donc kuri nzu ubona imyaka 2 3 4 10 nta n'ikintu na kimwe muhuriyeko sikuvuga ngo murabana no kera twavuga ngo dusaba abagenzi ko tubana dusaba abagenzi ko twigana ku kazi ugasanga muhujwe n'akazi no ni ubugenzi aho nyene buri ngaho nyene uko nyene like ahubwo n'ibintu mukora nta naho bihuriye ubwo vraiment burabaho for real donc le témoignage est déjà là ngabo nibaza ko c'est vrai arabagenza ava mu buzima bwacu kumva nta nakimwe gihindutse yego ni froid ni chaud nta nakimwe cyahindutse n'abandi uvuga ati no uyu nyese ava la peine ko ndungwanira n'ubugenzi rero twege témoignage yacu nuko nyene ubugenzi bwa vrai burakunda kandi umuntu ubona ko ari umuntu kivo la peine bakugwanira iyo amiti nukuri uzo yigwanire parce que ibihuhuzi byama bihari ese bwa ati eske umuntu kwenda murekuye nta kimwe cyo ndoka mu buzima bwanje canke hari cyo hinduka cyana kuvuga ati mimi naranse abantu benshi ndashaka kumuhamplacer c'est normal mugabo uravuga ati eske bari ni bane nta numwe asa n'uwundi nta numwe ameze nkawe qui spécial tanaho gihuriye n'abandi hama kandi turakunda gufata for granted ibintu by'ubugenzi turakunda gufata kumenga ibintu birasanzwe genre uzi nimburi ngaho none woje ugomba kuba ufata par haki mugenzi wawe akakwitaho ukamengo yari oblige kubikora nta numwe ari oblige donc abantu barabasuzestime ubugenzi canke abantu nukuri take your phone mubwire merci mubwire thank you kutuntu toturumorera mubwire merci mu telefone mubwire kuko ashobora kugenda ashobora kuronka abandi bagenzi mugabo nimba il est toujours là pour toi nukuri don't take it for granted ni kintu ciza ni kintu kitaronka abantu bose twama twanose mu commentaire uje nta bagenzi nizera je nta bagenzi fise mugabo rero nimba waramugize vraiment yes deja ni mpamvu y'ikiganye no kugira ngo mwumve ko ubuzima buraryoshe à deux bupa uri partage busangiye uri wenyene deja je umuntu yavuze ko kera na umuntu avuga cyane kera na umuntu extravert mbwa agenda kura ngenda hinduka ko ubuzima sagati ko ndisanga ndumwe extravert umuntu atavuga cyane mu bantu hama dora bashobambira ngo none kuri hoze ke tuba cyangwa kumega ngo ahantu uvuga kandi tubona uvuga cyane tababwira ati je mu buzima busanzwe nivugira make ndumviriza ndaho gutwi paraporo kuvuga cyane rero urumva ugize imana ronse uwo muntu kuri we biroroshe ko ugurura umutima ukavuga na rimwe utoshobora abandi bantu uwo muntu nimbuze kumufise no kuri umve nubwo wumvenga wowe ubuzima bwabyoshe uri wenyene menya ko buryoshe gose rero gose uri kumwe n'undi muntu mu busangiye hamakani nimba uhora ubabazwa nuko umugenzi wawe adahari banzura ko le problème itari wawe nimba uhora nawe wumva umengo arahari we ntuhabe nukuri biraryoshe biraryoshe bifashanya kuko hajya umuntu ari umwe arafise akamaro quelque part n'abanda bivuga nta muntu azoza kunyemeza nta muntu yikwiza ntibibaho ntibikunda ego abana ingredient dindi ukenera zivuye ku wundi muntu wego umeze neza ubuzima bwawe urabyuka ukaja ku kazi ukagira ikibwa mugabo style nimba uja ku telefone ukaraba ama réseaux sociaux gutya anyu ukaraba abantu kazi imagine rero kuravugisha umuntu muzinanye hama hari akantu gakenewe donc fata telefone yawe usabe ikigongo umugenzi wawe hora ufata kuri bisanzwe canke naho wahora ubabaza utabizi canke naho mubazi uko biraryoshe cyane umuntu ukamubaza ati hajya none tena nabiteguye ko ndabigira ko anniversaire yanje et d'ailleurs ikiganiro kibaye avant samedi je vais le faire ndashaka yuko tuko turaja muri 30 zirenga tuko turagira abana biraryoshe yuko umuntu abaza abaproche biwe je vais le faire rero je ko abantu abaza abaproche biwe mbwira ikintu utankundako ndagihindura cyane kandi umbwira ikintu nkundira ndacongerera kuko turashobora gutambuka ngamwe barabara twibaza ko turatese nibaza ati ozinara muteshede nawe ndi munazopfa rose bakorana mu girlfriend kumbe si wabona ikiganiro kiraheza kugira ntahe oya hashije nuzogera oya nanga karorero tukabaho twibaza ko duteza abantu tuburyoheje
kumbe yo kubera ko hari abantu batazi kuvugira aho nka jewe usanga yakubikiye akantu aguma gutwengera mu mutima ukavuga nta kintu na kimwe nzobikora donc nawe fata umwanya waza umugenzi wawe simande gusubiza ajya kweri jewe si byose urabikunda kuri je hama mugwiza ama communication je ubu dusigaye tugira ama date tukicara tukaganira ati ibintu bimeze kwa n'umuntu ntiduhura kenshi n'umuntu ntiduhura kenshi tuvugana kenshi muko dusigaye dukora muri forever sisi duma duhura muri forever tukavugana forever tugahura mais avant still wasanga n'undi mwanya n'undi nkaraba mwisho wasigara mu mama nabasigara itafuta garagereza utuntu nanje ndi muri ibi mugabo ubunye kandi niwe abikora cyane arambwira ati ingo dushaka tugenda muri restaurant twicara tuganire reka ndababwire jewe kuri je ugenzi ni kuzuzanya muruzuzanya murakompletana kujya nyine mukompletana no muri couple bimeze ama relation yose kujya urashobora kuvuga ati kubera ari umugenzi wanje communication ntikenewe barakunda kuvuga ngo communication ngwiki barabizi urabibona nk'ibyo nahora ngira ari ngaha kwera ko nyine uzatabaye ngaha yubahe handiye urumva rero ni kuzuzanya kandi ni communication kujya nyine mwubaka ama relation y'umukozi n'abasheri banyu niko na relation y'ubugenzi bayubaka kuko nuwo mugenzi wawe rega afise amadefo arafise ibintu adakora neza arafise ibintu nimba nubwo bugenzi bwanyu hari ukuntu muba mushaka ko bugenda urumva rero nk'ubunye nkavuga ati ozi tumaze imisi tuvugana ifo ko tuvugana kuri ku cuti bwacu hari ibintu tugomba kuhindura hari ibintu ushaka ko hari ibintu hari nk'ibintu jemba ndamwiyumvira ko kandi ndabimubwiye byokomeza iyo relation yacu ro mugabo wacu usanga kubera ko mwese ari mu vyiwe ntituvuga kandi ugacumenga kubwira umugenzi wawe ngo date bizarre umunsi ndabimubwire yavuze ati cyo ibintu ko biri serieux gose Nagoni vyalagiza makosa ya. Yageri yagiriza inzira. Nagize ikosa irihe. Arambwira nakimwe wagize shaka twicare tuvugane. Tuvugane ndaje ama date. Akakubwira ati nagize iki nakoshe. Nakoshe umugenzi ashaka twubake. Kumbe je nshaka yuko ati bigezehe. Sinishaka yuko nasanze kenshi gushwana kw'abakobwa ama malentendu urumva ugasanga umugenzi wawe ntunamuzi neza urumva nk'ubunye kameme hari ibintu uzibashaka kumubwira ngo akakubwira ati ndakujije ivyo wose uri kuravuga kubera iki kubera ko turaronka ujya mwanya wo kuvugana ariko ubu unye kubera mwose ari mu vyiwe n'undi ari mu vyiwe nitukira nka wa mwanya guciringa mu cyumba bavuga ngo na satana caronka haje baguteye amaduti uciya konfero nimba ufise umugenzi wawe mukabona yuko ubugenzi bwanyu butariko buraryoha uri kuri yatangura kwipfuza ubugenzi bw'abanaka ngo ngo baje barakundana ngo baratesa aroke nawe uwo mugenzi wawe umubwiye ati ingo tugende raba hagwaye ndazi muzuze ibyo nadakora neza mufashe kubikora neza nkuko mugenzi wawe yagerageje ibyo ubona adashoboye ndazi wowe ukabona nkaho zari binakunda ko hari nawo nashoboye hari ibintu mbonamwo je ntibonamwo ariko ndavuga ati bya vrai mbona uko nyene akarasi nabi agaciro bavuga ati uyu mwana ngira ndazi ariko ubunye James amaso y'imhema ati je ndakubona gutya ibintu ndabona bishobora navuga ati urabibona okerekana ndabikora ni byiza kukuzuza n'umugenzi wawe usanga uzomana na 15 na 20 ans 30 50 ans kominika basha biraryoshe ndabasengeye kugira abagenzi twababwiye ko girlfriend girlfriend kandi tukizana n'abagenzi tuzoza kubabwira amakuru yo mwivire twabuze abagenzi bazi batwandikire muturondere mutwandikire tuzobakira reka rero nshimire nera kone yashoboye kwemera kandi kuza detail ni wanje so turakwikora uraho mwakoze kumpa kare muhira yego kandi reka yashaka ama podcast uzozuraza kwiga nka girlfriend ushaka kuvuga uzozuraza Gane uzosobora uti sizere natinya reka ubusu twajari izi micro zacu abantu zirimo urumogi boost hari utuntu twashizemo ga aya tumamcamo ubwo wabucyarwa twadusengeye Ozi thank you co-host thank you too for hosting us merci kudufasha gushira notre histoire kuri lumière j'espère ko hari abantu yafashije ari abantu bariko barubaka ubucuti bwabo kandi neza mwumve ko même si unye mubona ko muraca mu impasse mwumve ko bizohera uwo muntu manzo yumvire esko office agaciro kangana gute mu buzima bwawe esko umva mwandikira message nubwo mwashwanye umenga wogira iyo pa umenga wo murondera esko aramerita ko murondera kandi rya kabiri hama ni bomva amerita no kuri mwandikira ubunyene ukira kino kiganiro mubwira ati mshaka tuvugane duhure ndagushavuriye c'est vrai
mugarige nawe usanga unshavuriye ari ikindi kintu nakoze ntabizi ingo tuvuga niko ndabizi ko ni wa murundi usanga hariho version y'afise yo guhora na office yiwawe muzisese hama muronke iyo solution kugira ngo mushe kwandanya ubuzima bwanyu parce que hari impamvu ari mu buzima bwawe sese uko niba yitwa meyo hami wawe nuko singa gyosha ubuzima bwawe nuko hari ibintu byinshi mubana mutabanamwe n'abandi bantu rero ico kintu ntugifata amenya ikintu gisanzwe oya giha gaciro ushobora ati nzoronka meyo hami bandi bwo busaba tukuti kuwabwira ushobora kuronka abandi bantu nabo nyene uzavuga ati nabo ndabarekura ko nabandi narabahevye usanga umurekura abantu uko nyene ya kuri uvuga ati c'est facile kuronka uwundi après usanga bakuvuga ati ugiye ari umugenzi wana karamuhevye no naramuhevye ni wa musige muri bagenda nawe bazoguhe usanga abantu bagenda raguheba uko nyene mugabo ebana umuntu Imana yaramuguhaye impamvu yamuguhaye impamvu Imana yamusize mu buzima bwawe mwegere muganire musongo wa ku rukundo rwanyu nkuko twaranje nanira twayigeje abantu baramubwira ati nimuretse gutwara naboze umwaje yavuze wango mwatwara sawa mwe mujuzo kuturambira ngo mwatwanye naboze ngo ndero muvugane mwe washwana kwese ngo mwamushwara mu mengo murakuri kwera dusura tukavugana tukakundana kandi twazuganye kandi hapa mugo ubunye twarabihevye twarakuze mama turutubama ndabifurije kubera imigisha abantu abantu babanze imitima abantu ivyo kutamunyoza mu buzima bwawe ngo gituko nyene fo kongenda uvuga ati sha twarabaye bagenza ariko nta yaraheza ariko ntacu narakuye akantu Jean tukaribika azogati yarambere mugenzi yego byabaye buherenyene ariko arambere mugenzi ngo buryo niba kwisufiza tamani tarakari ngo tugire intahe nziza da ndabashimire namwe Teka tugende ndabashimiye cyane kwa mwatwumvirije je n'umugenzi wanje tubabwire ko twababwiye byinshi bike muri byinshi gose mugabo j'espère ko hari ikintu mwabikuyemwo hama nawe nimba hariho office mu banyaje n'umugenzi wawe eba nisima kimere nk'iwacu sima kimere nk'iyagata n'abagenzi biwe chaque histoire est unique histoire yanyu muraza mu iduko nyene tuzoyumza turyoherwe ko muvyama bihera turize ama histoire yose rero muze twebwe bone muramuhunga hanyu turakunda urukundo abantu bakundana baraturiza turabaryohererwa tukanabahezagira rero karibu kandi namwebwe tuzobakira nko twakiriye jero mugenzi wanje chere wanje wakoze kuza nakoze namwe I love you so much turakunda namwe ndakunda ndakunda birasanze bye bye mugenzi yo ndakupavu bye Siren Vibes TV.